Ibihe vyiza kuri mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shene yacu ari nayo yanyu ya YouTube Shiramatsiko TV. Nanone n'umwanya w'amakuru agezweko ariko aragarukwako cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tugiye kugaruka ku makuru ahambaye ariko aravugwa mu birabana n'umutekano ndetse na politike. Tugize iminsi turababwira uruhagarara no kunyinyurana bikomeye cane mu bihangange vya CNDD FDD. Twarababwiye ingwano ziri hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Twarababwiye ukugene amatora y'umukuru w'igihugu yimirije mu mwaka wa 2027 ariko aratera akajagari gakomeye cane muri CNDD FDD. Hakaba hari impande na zibiri zigabuyemwo, harimwo urwo kwa Reveriyano Ndikuriyo abazwi nk'abagendera mw'iragi, ndetse n'abo kwa Perezida Evariste Ndayishimiye abazwi nk'abasamuragwa. Kuri ubu ngubu intambara nyine ibandanije gukomera cane muri ivyo bihangange. Muri kano kanya turaza kubabwira ikindi kintu gikomeye cane bamwe n'abandi batamenya ku bibera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tugize iminsi tubabwiye inkuru ivuga ku mushingamateka Shabani Nimubona yahoze akuriye imbonerakure, kaba n'ubu ngubu nyine azikuriye, akaba n'umushingamateka yatowe asanzwe ari imbonerakure bizwi yuko idafise amashuri, ariko abenshi na benshi bakaba baribajije ukugene iyo mbonerakure yoba yarageze mu kibanza gikomeye cane c'abashingamateka, ariko nanone ngo abatazi imbaraga za Reveriyano Ndikuriyo barazibarirwa. Muri kano kanya rero ikibazo ca Shabani Nimubona ku bitoro yafatanywe kuri ubu ngubu cyageze hejuru. Kuri ubu ngubu ngo uwatumye komiseri Placide gufata ivyo bitoro vya Shabani Nimubona ni umuntu akomeye cane. Ivyo rero bikaba vyavyuye uruhagarara rukomeye cane hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Reveriyano Ndikuriyo. Yoba ari Perezida Evariste Ndayishimiye yatumye ko kugira ico bakoze kuri uyo mutegetsi akomeye cane yahora ari indakorwako imuyinga. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi twajeje kumenya kuri ivyo biriko biravugwa cane. Co bikoze umucanwa watse, Reveriyano Ndikuriyo yarahiye ararengwa, ariko na Perezida Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu yafashe ingingo Shabani Nimubona niwe agiye kuba urugero rwiza rw'ukugene indwano zifashe muri CNDD FDD hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Reveriyano Ndikuriyo. Vyose nyine tugiye kubigarukako muri kano kanya, aho abanyagihugu bari bagize iminsi batwandikira batubaza ukugene turiko turabona ibintu biragenda kuri ivyo bitoro vyafatanywe Shabani Nimubona. Ni mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yaragize iminsi avuga yuko hari abategetsi bakorana bamunaniza muri leta yiwe, hari abategetsi batuma igitoro kitagera ngaha mu gihugu c'u Burundi kugira ngo vyose nyine bigiye ku gatwe kwa Perezida Evariste Ndayishimiye, maze bamwagirize ko yananiwe gutunganya igihugu. Ivyo vyose rero Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yoba agiye kubikorerako mu guhana Shabani Nimubona, ariko nanone Reveriyano Ndikuriyo ariko arashiramwo inguvu nyinshi cane. N'inama ikomeye cane rero yabaye ku kwiga ku kugenewe umushingamateka agomba kubogozwa. Vyose reka tugende turabigarukako nyine. Nimba utarafyonda kuri sabone, koresha kano karyo ufyondeko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri no mboneshakure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV. Mbonesha kuri mwe rudende bageza ko amakuru abatosoye abariko aragarukwako cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu gutangura ano makuru tugiye kwishimikiriza ku makuru twakuye mugambwe CNDD FDD mu bicocoro vy'uwo mugambwe kuri iyo ntambara nyine iri hagati ya Reveriyano Ndikuriyo ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye ku bijanye n'igitoro cafatanywe Shabani Nimubona. Mushingamateka yatowe, ariko nanone ngo bigizwemwo uruhare rukomeye cane na Reveriyano Ndikuriyo, kuko nyine yarasanzwe ari imbonerakure izwi cane kandi iniyemera. Akaba ari navyo vyatumye nyine asunikwa kugeza
ageze mu kibanza c'ubushingamateka kandi bizwi neza yuko atigeze yiga. Amasoko nyine amwe mu mugambwe turaza kubabwira byinshi yahejeje kudutangariza, aho ayo masoko nyine yavuze yuko Shabani nimubona ngo agiye kuba urugero rwiza rw'ukugene abarundi bagiye kuraba ingene Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aranyinyurana na Reveriyano Ndikuriyo. Tugaruke ku nama yakozwe y'ibihangange iriko iriga ukugene mu mushingamateka yabogozwa. Inama yari irimwo Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Reveriyano Ndikuriyo, ariko hakaba habayemwo guterana amajambo. Uti vyagenze gute? Inama yabereye Igitega ni inama gihutihuti yatumiwemwo ibihangange cane cane bo mugambwe CNDD FDD ndetse na bamwe mu bajenero, aho bize ku kibazo ca Shabani nimubona yafatanywe amabido ashika 198. Ayo mabido akaba yari yuzuye ibitoro vyo mu bwoko bwa essence. Operasiyo yakozwe n'umukomiseri yitwa Placide. Iterabwoba ryakorewe uwo Placide na n'ubu ririko riramukorerwa. Ivyo vyose nyine vyavugiwe muri iyo nama y'ibihangange, ubwo Neva yabaza impamvu uyo mushingamateka yageze muri ico kibanza, akanabaza ukugene yama avuga yuko igitoro hari abategetsi bakinyegeza bakama bahakana, ariko akaba yasanze nabo nyine mu bashingamateka harimwo abakora ibintu bibishe nk'ivyo. Ubwo Reveriyano Ndikuriyo nyine yaciye avuga yuko uyo Shabani nimubona ata ngingo n'imwe igaragaza yuko ngo icyo gitoro cari iciwe, kuko nyine cyakuwiwe ku mubanyi wiwe basanzwe nyine baturanye. Aho Reveriyano Ndikuriyo yasaye n'uvugira Shabani nimubona, ingingo yagarutswe ko ni ingingo ivuga ku kugene Shabani nimubona ari we ariko aratera ubwoba abo nyine bagerageje gufata icyo gitoro, harimwo komiseri Placide. Ico naco Reveriyano Ndikuriyo yakishuye ko avuga yuko Shabani nimubona arengana ngo bazane itelefoni ziwe bumve ko ari uwo yigeze ahamagara. Ivyo vyose nyine bikaba vyazamuye ishavu rikomeye cane kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, abona yuko Reveriyano Ndikuriyo yoba afisemwo ukuboko kunini cane ukugene ivyo bitoro nyine bibuzwa kuza neza mu gihugu, maze bikaza kuri magendo kugira ngo abategetsi bamwe na bamwe cane cane abambari ba Reveriyano Ndikuriyo cane cane imbonerakure zibone uko zibandanya kucuruza ibitoro vya magendo, maze bakuremwo amafaranga menshi. Ico kibazo cyavyuye izindi mpaka, ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yabaza ico uwo Shabani nimubona yishimikiza kugira ngo abe yazana igitoro cya magendo kandi ari umutegetsi akomeye cane. Ubwo rero bamwe n'abandi bavuze yuko Shabani nimubona agomba gukurwa mu kibanza cy'ubushingamateka, ariko nanone bamwe mu bambari ba Reveriyano Ndikuriyo bakavuga yuko bidashoboka ko haba hakiri kare, ko byaba bigaragara yuko iyo leta nubwo yashinzwe cane cane abashingamateka, ko vyoba bigaragaye yuko mu Burundi hari ibintu bitariko biragenda neza, cane cane ngo bikaba bisembuye ukugene hari ibihangange biriko biranyinyurana, nubwo muri iyo nama batavuze ivyo bihangange ivyo ari vyo, ariko nyine abambari ba Reveriyano Ndikuriyo ngo bashaka kumenyesha ko babizi neza yuko hari indwano ziri hagati yabo nyine ndetse nabo kwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Izo mpande zibiri zombi zikaba zihanganye ku rugero ruteye ubwoba. Perezida Evariste Ndayishimiye yatanze itegeko ko uyo Shabani nimubona agomba guhanwa vyanze bikunze, ariko nanone bimwe mu bihangange bikavuga yuko baba babangiye iyo ngingo, kuko yaba ari ingingo ifashwe giturumbuka hakabanza gakorwa iperereza ryimbitse. Hari umwe mu bajenerali yahagurutse aravuga yuko Ndayishimiye atakagombye guca afata ingingo gihutihuti
akabanza akohereza abajejwe amatohoza yimbitse bakaraba koko nimba icyo gitoro cari ica Shabani nimubona mbere yuko bafata ingingo yo kumubogoza. Reveriyano Ndikuriyo nawe nyine yaciye yemera ivyo, avuga yuko iciza ari uko bashiraho umurwi ujejwe kumenya neza koko nimba icyo gitoro coba ari icya Shabani nimubona. Ubwo ivyo byose nyine vyabaga, bamwe n'abandi bakavuga yuko ivyo ngivyo vyoba ari vyo bogenderaho, ariko Neva n'ubundi yibukije ikintu kimwe gusa, aho yibukije ko icyo gitoro nasanga koko Shabani nimubona ari we akinyegeza azaca ajya mu kibanza cya General Alain Guillaume Bunyoni. Ni ukuvuga ko nyine kagomba gukurwa maze akanapfungwa. Nuko nyine iyo nama yaje guhera, ariko nanone agabisha abo bose bita ibihangange mu gukora amarorerwa akomeye nk'ayo yo gukora urudandazwa rwa magendo ndetse n'ibindi bikomeye cyane. Aho Ndayishimiye yagerageje no kudoma urutoki ku bandi bategetsi ngo biyita ko ari ibihangange, kandi ko ngagiye gukora ibishoboka byose ngo akabahagarika, uhereye kuri Shabani nimubona ngo nasanga koko icyo gitoro cari ikiwe yarasanzwe akizana akakigurisha kuri magendo. Ndayishimiye uti ubundi ni gute igitoro abo bategetsi bakigiramwo inyungu nyinshi cyane gutyo bareka kikaza mu Burundi? Ati ndaza kumenya izo mbaraga aho muriko murazikura, izo nguvu zo kundwanya ukuraho, ku buryo umuntu yakagombye kuba ari icabona c'abandi ari we ariko arakora ibintu nk'ibi. Birababaje cyane. Ndayishimiye yarakaye. Umushingamateka yafatanywe ibitoro byinshi nyine vya magendo. Abanyagihugu bamwe bariko baribaza ko nadahanwa bazaba babonye ikimenyetso simusiga ko intwaro ya CNDD FDD ikoresha akamwana wa mama. Bamwe n'abandi babona yuko ibi bintu vyoba ari akamaramaza. None hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umukuru w'umugambwe CNDD FDD ninde ari buze gutsinda muri iyi ntambara bariko bararwana hagati yabo, ariko bakayirwanisha ibindi bihangange bikomeye cyane. Mu kandi kanya rero turaza kubabwira ibindi bishasha turiko turabatohoreza. Ibi n'ibindi tutakubwiye muri ino nkuru turaza kubikubwira mu yindi nkuru turiko turabategurira. Mu kandi kanya turaza no kubabwira n'andi makuru menshi ariko aravugwa cyane hirya nino. Ibe byiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.